Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV ndagwaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Aka kanya ndababwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane hejeje kudushikira tugigarutse ngo yose tuyabashitse ko mu buryo bw'idonido. Kuri ubu rero na makuru akomeye cyane avurwa ku magara y'umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye bikamu nyuma zuko kuri ubu ngo bihanganje ivyo babigira bifate ingingo ikomeye cyane. Umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye afashe urugendo giturumbuka nyuma yuko twari twabateguje inama ikomeye cyane yari kadundura aho yari yatumiyemwo ibihanganje bikomakomeye harimwo Gervais ko umushikiranganje wa mirenga mu gihugu cacu n'ibindi bihanganje bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Twababwiye ibijanye n'ubugwayi bw'umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye aka kanya rero yoba ashikanywe Dubai ku kibuga c'indege. Amakuru rero dufise nyuma yuko ashitse Dubai ku kibuga c'indege turibuze kubibashitsa ku buryo bw'idonido. Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza aya makuru yacu herereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza aya makuru yacu uherereye mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane adushike. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kure wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyondo gusoma no munsi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona rakazoja naho nyene upyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avurwa mu bisata bitandukanye igisata ca politique umutekano n'agatakazi na muntu mukatorezwa n'umugwa menyesha makuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu cacu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Aka kanya rero ubwo umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye yoshika ku kibuga c'indege muri Arabia Saudite. Amakuru duhejeje kuronka nuko kuri ubu ngubu ibintu vyo bigira bikomere cyane. Reka rero tubigaruke ko aka kanya nyuma yuko ingingo ikomeye cyane yaciye ifatwa n'umutambukanyi wiwe nyuma yuko yari yarahiriye akarengwa yuko atozogendanira umutambukanyi we nyuma yuko nga mu gihugu cacu Burundi ariko harumvikana intureka ya kudeta n'ibindi bikomakomeye tuba tugira ngo tubashitse ko mu gihugu cacu c'u Burundi. Biravugwa yuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kuri ubu ngubu yoba ajeje gufata ingingo ikomeye cyane itegeko risigiwe ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Turibuze kubigaruka ko makuru yacu mu buryo bw'idonido bikamu nyuma zuko kuri ubu nyuma yuko umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye agishika muri ivyo bihugu aho yagiye kuvurizwa. Kuri ubu ngubu ntibababeshe hari amakuru akomeye cyane dufise kuko umumenyesha makuru wacu akorera mu makungu ahejeje kuturungikira amakuru akomeye cyane. Kuri ubu rero hari abariko barakurikirana amagara y'umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye. Aka kanya rero ibintu vyo babihejeje gukomera cyane. Itangazo rivuye muri ayo makungu nkuko tubishikirizwa na bamwe mu bahinga mu vyerekera n'amagara y'umukuru w'igihugu ni itangazo giturumbuka tugira ngo tubashitse ko mu buryo bw'idonido. Umukuru w'igihugu ndabibutse yuko agishika muri ayo makungu bivugwa yuko yakiriwe na Latifa Bintu Mohamed uwo n'umwigeme w'umwami muri ivyo bihugu. Kuri ubu rero amakuru akomeye cyane tugira tubashitse ko migano vyacu vya misi yose idonido hariko haribazwa imvo iriko iratuma ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu batari ko barashikiriza aya makuru akomeye cyane abavurwa nga mu gihugu cacu Burundi. Uruhagarara rwoba rugiye kwibonekeza mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko kuri ngubu injyane zoba zigira zitangure hagati y'igihugu c'u Burundi no hagati y'igihugu c'u Buganda. Kubwa amasoko yacu nyuma yuko kwigenekerezo ryejo haheze ariho hategekanywa yuko umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye ajanwa mu mavuriro atandukanye irya nino. Mwarumvirije yuko hari indege yari burungikwe na leta y'u Buganda ariko bica bifutwa. Amakuru akomeye cyane adushikirana amakuru adahumuriza kuri ubu ngubu umwanya n'umwanya murashobora gutangura ikigandaro nyuma yuko hari amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi. Jodel Ndayishimiye ajeje gushikiriza ijambo rikomeye cyane tugera tuze kugaruka mu makuru yacu idonido. Kuri ubu ngubu rero ariko aribazwa niba Kere Nkuru Nziza nyene yoba nawe nyene yoba yagendereye umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye. Turaza kuvyumviriza nkuko twabandanije tubikora ko amatoza turavyumviriza muri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi. Bikamu nyuma zuko abahinga mu vyerekeranye n'amagara y'umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye aka kanya bajeje gushira ahagaragara amasanamu yuko umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye ashikanywe mu mavuriro atandukanye kandi akomakomeye muri ivyo bihugu. Kuri ubu rero
umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika aka kanya yoba agira afate ingingo ikomeye cyane ku butegetsi bwa Gitega afashanya hamwe n'igihanganje General Prime Niyongabo ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi. Gushika ubu hari amakuru turonse tugira ngo tubashitse ku migano vyacu vya misi yose hoba hari intererano ivuye mu gihugu c'u Bugande nyuma yuko hibonekeje yuko abo mu biro vy'umukuru w'igihugu bakorera muri Ntare Rushatsi kugenekerezo igejo haheze ariho bavugana ku telefone ngendanwa n'abakorera muri State House mu gihugu c'u Bugande. Amakuru rero adushikira n'amakuru akomeye cyane tugira tubashitse ko nyuma yuko umukuru w'igihugu nyericuba General Major Evariste Ndayishimiye yakiriwe n'umwigeme w'umwami muri ivyo bihugu bita Latifa Binti Mohamed. Amakuru rero dukura mu begereye iyo dossier n'amakuru akomeye cyane yeje kudushikira tugira ngo tugaruke ko mu buryo bw'idonido. Umwanya n'umwanya murashobora kumviriza inkuru y'umubabaro ndababwira ukuri umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyericuba General Major Evariste Ndayishimiye araremvye cyane. Ibi vyose rero vyarahejeje kwibonekeza nga mu gihugu cacu Burundi ariko gushika ubu iradio n'imbonesha kure vy'igihugu ataco birashima gushikiriza nyumba yuko ibintu bejeje kuyangara cyane nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru rero dufise abasenga ni musenge ibintu vyo bigira bikomere cyane nyuma y'injyane ziri hagati y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye ndayubaha we n'ibihangange bitandukanye bikomakomeye nga mu gihugu cacu c'u Burundi harimwo Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika Keri Nkurunziza uriko yiyegereza umukuru w'igihugu nyenicuba General Major Evariste Ndayishimiye bene igihanganje General Prime Niyongabo. Ivyo vyose rero turibuze kuvyumviriza muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Reka amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane ajeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi mu nyuma turaza kugaruka kuri ayo makuru avurwa ku magara y'umukuru w'igihugu nyenicuba General Major Evariste Ndayishimiye n'ivyo baba bigiye gukurikira uru rugendo rw'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ndababwira ukuri aka kanya ibiriko biraba nga mu gihugu cacu Burundi ni ibintu bikomeye cyane kandi bitangaje imitima kandi biriko birababaza imitima y'abene igihugu. Amakuru rero dufise na amakuru akomeye cyane tugira tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Ni munyemere inshuti banywanyi bacu nizere ko mwajije gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma no kumusiba video rabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona arakazo naho nyene pyonde ko hama tuje turabana mu makuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Aka kanya rero reka makuru yacu tutatangurire ku makuru avurwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu rero bubanza mustanteri Olive niyo nkuru yasubijwe mu mabanga ni kuzihemvo ni ibintu bishikagaje cyane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kuva ku wa 12 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2023 mwarumvirije amakuru akomeye cyane ariko aravurwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndabibutse yuko kuwa 12 Munyonyo umwaka wa 2023 mwumvirije ayandi makuru none kuri ubu ngubu nyuma yuko kwigenekerezo rya 11 Munyonyo umwaka wa 2023 naho mwumvirije ayandi makuru akomeye cyane tugira tubashitse ko none ayandi makuru akomeye cyane nyuma yuko kuri ubu ngubu uyu Olive niyo nkuru yoba yasubijwe mu mabanga n'ibintu bishikagace cyane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kwigenekerezo rya 12 Munyonyo umwaka wa 2023 inama ya komine ya Bubanza yari yatumwe ko kugira ngo ikombore nanone mustanteri Olive niyo nkuru imbere yuko ikorana mustanteri yanditse ikete ryo gutanga imihoho. Konseri kominal nanone ndiyoba yarafashe ingingo ikomeye cyane imwerekeye yaciye aba arasubirijwe n'umunyamabanga ntayegayezwa wa komine. Uyu Olive nanone vyahindutse ibintu bikomeye cyane kuri ubu ngo Olive niyo nkuru yasubijwe imfunguzo z'ibiro ikidodo ca komine n'imfunguzo z'imodoka. Olive niyo nkuru yasubijwe mu mabanga yiwe kuri ubu ngo nyuma yuko bivurwa yuko abo mu mugambwe w'ubutegetsi wa CNDD-FDD ari bo bari bibonekeje muri ayo mabi. Ndabibutse yuko ibiriko birakorwa n'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ari ibintu bikomeye cyane nk'uko twahora tubibashikiriza kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Igihe rero Olive niyo nkuru atanga imihoho abanyagihugu benshi bibubanza baratwandikiye kuri runo rubuga rwacu kuri Burundi News TV bavuga umubabaro bafise. Benshi banditse ko Olive niyo nkuru azira amanyanga y'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara Alexandre Nguragoze nk'uko amasoko yacu abitangaza. Kuri ubu rero bikavurwa yuko bavuga ko Olive
Olive Niyonkuru yari yashizweko kandi yari yashizweho akiri muto nk'uko amasoko yacu abitangaza bakavuga yuko kuri ubu ngubu nyuma yuko yashizwe mu mabanga akiri inkumi Alexandre Ngoragoze n'abagenzi biwe biteze ko bazomugendera ko bakiha amasoko atandukanye nga mu gihugu cacu c'u Burundi ayo bashatse yose, ariko ngo baratangaye basanze Musitanteri atabatinya. Ibirori rero vyo gusubiza mu mabanga Musitanteri Olive Niyonkuru vyahagarikiwe n'umuhanuzi wa Buramatari yamukeje yongera amusaba kubandanya agatunganiriza abanyagihugu atitaye ku vyari vyatumye atanga imihoho. Turakeje rero Musitanteri Olive Niyonkuru, tumwifurije gushikana muri komine ku Bubanza ku mu ntambwe y'iterambere. Kuri ubu rero ayandi makuru akomeye cyane yeje kudushikira nk'uko tubandanya tubibashitsa ko mu makuru yacu idonido. Kuri ubu ngubu ari n'inkuru tuzogaruka tuyibashitsa ko yose mu buryo bw'idonido. Muramu wa Bunyoni arapfunzwe mu iperereza. Kuri ubu rero amakuru dufise akomeye cyane ni kuzihe mvo uyu muramu wa Bunyoni yoba asubiriye gupfungwa. Amakuru dufise nyuma yuko yari yarekuwe mu misi yaheze, kuri ubu ngubu ibintu vyo biheza bikomere cyane. Murazi dossier ya General Alengiyome Bunyoni waza ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi. Murazi bijanye n'umuntu yoba yarahaye amahera umudogiteri akomeye cyane akorera mu bitaro vya Kira Hospital biherereye i Bujumbura, n'ayandi makuru akomeye cyane tubandanya twegeranya kugira ngo tuyatambutse kuri Burundi News TV atosoye kandi ameze neza. Kuri ubu rero biravurwa yuko muramu wa Bunyoni arapfunzwe kandi apfungiwe mu iperereza. Ferdinand Minani ni umukuru wa quartier Kajiji muri zone Kanyosha mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura, asanzwe ari musaza wa Yasanti Niyonkuru umufasoni wa General Alengiyome Bunyoni. Mu myaka iheze Ferdinand Minani yaravugwa mu mbonera kure zitinyitse ngaha muri Kanyosha. Amakuru rero akomeye cyane yaje kudushikira bikaba nyuma zuko amakuru dufise ko Minani Ferdinando yahagaritswe ku munsi w'Imana uheze acajanwa ku cyicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura. Amwe rero mu makuru ariko aradushikira avuga ko Ferdinand Minani yoba yarakubiswe bikomeye cyane aho apfungiwe mu iperereza. Bibaye ukuri kuri ubu ngubu rero ni ibintu byabihejeje gukomera cyane. Biravugwa yuko aho apfungiwe ariko arahuragurwa na cyane amahiri ateye ubwoba. Rero bibaye ukuri two kwibutsa ko ico ari icaha gihanirwa n'amategeko y'u Burundi. Kuri ubu rero mu misi yifatwa rya General Alengiyome Bunyoni, Ferdinand Minani yarasatswe ahagarikwa nk'uko vyashikirijwe na bamwe mu bahinga mu vyerekeranye n'amatohoza no gukora ivyerekeranye n'ayo masoko yegereye ngaho nyene. Mu nyuma ararekurwa, ntituzi iyo yoba yaraciye agana kandi ntituzi ko hoba hari isano riri hagati y'ifatwa rishasha rya Ferdinand Minani na dosiye iri mu butungane ya General Alengiyome Bunyoni. Kugeza ubu ntituramenya imvo yihagarikwa rya Ferdinand Minani. Uwagira ico amenya ku gipfunze Ferdinand Minani nawo nyene yoba yaturungikira amakuru akomeye cyane, akaturungikira nabo baba bafise amakuru y'ivyamuranze bo twandikira ngaho kuri mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV, bityo tukabibashitsa ko mu biganiro vyacu vya misi yose idonido. Gusa turiko turabigirira amatoza, turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru akomeye cyane abayije kudushikirana yandi abavurwa irya nino nga mu gihugu cacu c'u Burundi, nkuko abamenyesha makuru bacu babandanya babigira ko amatoza. Reka tubandanye mu makuru yacu akomeye cyane ayije kudushikira ku magara y'umukuru w'igihugu nyerecu wa General Major Evaristo Ndayishimiye nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Umuvyeyi wacu yoba agira gitabe umuremyi nk'ivyibonekeje ku muhisi Petero Nkurunziza. Amakuru rero dufise na amakuru akomeye cyane, amakuru y'umubabaro kuri ubu ngubu nyuma yuko abene igihugu batariko baratahura ingene umukuru w'igihugu nyerecu wa General Major Evaristo Ndayishimiye yoba aremvye cyane ariko ntashikanwe mu bitaro bikomakomeye bivurwa irya nino ku migane y'amakungu ya kure. Amasoko yacu rero ahejeje kuronka amakuru akomeye cyane ari nayo nyene tugira ngo tubashitse ku biganiro vyacu vya misi yose idonido. Kuri ubu rero ndabibutse yuko amakuru duhejeje kuronka Keri Nkurunziza nawe nyene yoba yajanye n'umukuru w'igihugu nyerecu wa General Major Evaristo Ndayishimiye mu buryo bw'ibanga. Rero turonse amakuru akomeye cyane tugira ngo tubashetse ko aka kanya nyuma yuko umukuru w'igihugu nyerecu wa General Major Evaristo Ndayishimiye afashe uru rugendo yerekeza irya nino ajabuka urubibe rw'igihugu c'u Burundi. Biravurwa yuko ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura hari hateguriwe ibintu bikomeye cyane n'igihangaje General Prime Niyongabo mwibaga ntange
turangire hari amakuru dufise kandi duhejeje kuronka tugira ngo tuze kugaruka ko mu biganiro vyacu biza kuri ubu rero Jodel Ndayishimiye kuri ubu ngubu nawe nyene kwigenekerezo ry'ejo hazaza bikaba bivurwa yuko ariho azofata urwo rugendo yerekeza aho umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye yashikanywe kuri ubu abamenyesha makuru bacu bariko baratugirira amatohoza ari umumenyesha makuru ariko arakorana vya hafi na Keri Nkuru Nziza kuri ubu ngubu agira aturondere amakuru akomeye cyane nibijanye n'ibiriko biraba ku magara y'umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye amasoko yacu rero yegereye izo dossier na amasoko akomeye cyane kandi ariko aradushitsa ko amakuru ajanye n'ibiriko biravurwa ku magara y'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ndabibutse kandi ndababwire bene igihugu muri ko murumviriza aya makuru akomeye cyane nyuma y'uko umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye arwaye yaravuzwe yuko umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yoba yaragwaye kumvo zuko yoba yarahawe ishano rero ryahawe umukuru w'igihugu bikavurwa yuko ryoba ryaraturutse mu gihugu ca Ghana nyuma yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazina ndakugarika avanga mu gihugu cacu Burundi yerekeza muri ivyo bihugu nyene amasoko yacu rero aremeza ayo makuru na bamwe mu ntwazangabo na bamwe mu biro vy'umukuru w'igihugu baremeza ayo makuru kubwa amasoko yacu rero hari ibintu bikomeye cyane tugira ngo tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido ndabibutse yuko bibaye mu nyuma zuko hari indyane zoba zejeje gutangura mu gihugu c'u Burundi amatata ateye ubwoba nyuma yuko umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye agambaniwe umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye ndayubawe nyene yoba ajeje gufata ingingo ikomeye cyane nyuma yuko yari yanse kugendanira umutambukanyi wiwe umuvyeyi wacu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bikavurwa yuko iyo ngingo yari yayifashe nyuma yuko yoba ariko yikeka ko icuka ca kudeta gejeje imisi itari mikeyi coba kigiye guca gishirwa mu ngiro umwanya n'umwanya itangazo ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu murahejeje kandi murashobora kuvyumva amakuru rero dufise nyuma yuko indyane zoba zigira zitangure hagati y'igihugu cacu ciza c'u Burundi n'igihugu c'u Bugande kubwa amasoko yacu biremezwa yuko kwigenekerezo ry'ejo aho Leta y'u Burundi yari yasavye igihugu c'u Bugande kurungika indege ishikana umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye mu gihugu c'u Buhindi kugira ngo amagara yiwe akurikiranwe gushika ubu ninde yoba azi amakuru y'imvo canke azi impamvu umukuru w'igihugu atoba yajanywe mu gihugu c'u Buhindi hari amakuru akomeye cyane rero duhejeje kuronka tugira ngo tuze kugaruka ko mu biganiro vyacu vya misi yose idonido bikaba mu nyuma zuko hari ibintu bikomeye cyane bejeje kwibonekeza nga mu gihugu cacu c'u Burundi tugira ngo tushire ahagaragara umukuru w'igihugu c'u Bugande rero yoba ajeje kuvugana n'umwe mu basirikare bagendaniye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi aho itelefoni ifatiwe mu bitaro bikomakomeye biri mu bihugu vy'abarabu bivurwa yuko iyo telefone ivugiwe ko amajambo akomeye cyane amagara rero y'umukuru w'igihugu nyuma yuko ibihangange nga mu gihugu cacu Burundi biriko biraronka intererano irya nino bikaba bivurwa yuko ibintu vyoba bigira bikomere cyane turibuze rero kubigaruka ko nizihe mvozo bazitumye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi kuri ubu ngubu aca ashikanwa muri iryo vuriro rikomakomeye riherereye Dubai amakuru rero dufise biravurwa yuko nyuma yuko umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ashikanwa Dubai yaciye yakirwa na Latifa Bintu Mohamed umwigeme umwami muri ivyo bihugu hari n'ayandi makuru rero turibuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido nizere ko aje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karijyonda gusamonoke musi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona arakazujyana naho nyene pyonde ko tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV ndabibutse yuko ibi vyose bidasiguritse ariko turaza kugaruka tubashitsa ko amakuru akomeye cyane amakuru aba yatosowe n'abahinga mu vyerekeranye na politiki n'amakuru aba yatosowe n'abahinga mu vyerekeranye n'amasoko yacu mu biro vy'umukuru w'igihugu rero turibuze kuyigaruka ko amakuru yacu azabikaba mu nyuma zuko dosi ikomeye cyane yo gutembagaza ubutegetsi nga mu gihugu cacu Burundi yoba igira ishirwe mu ngiro turaza kuvyumviriza rero mu yandi makuru yacu aza nyuma yuko urugendo rukomeye cyane Jodel Ndayishimiye umuhungu umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yoba agira afate kugenekerezo ry'ejo haza bivugwa yuko ibintu vyoba bigira bikomere cyane kuri ubu rero iteka umunezero n'ivyo tubifuriza ntimuje kure iyi ni Burundi News TV